Mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Iyi canda muriko murabona rero ni icanda ishobora kugarura umukunzi yagiye. Wewe ufise umuryango mutariko mwumvikana, koresha iyi canda uyisekure hama uyishire mu cayi munwe mwese cane, cankwe muyishire mw'ifungurwa mufungure ndetse naho woba ufise abana. Wewe kugira ngo mugumane urukundo n'umuryango wanyu, hari abantu usanga bankana bapfa ibi na biriya, koresha iyi canda. Nubwo itabona neza, kurikirana neza, bayitwa icanda, urondera icanda yumye. Mu kuyikora rero ufata ukambara impuzu ukayicamwo, hama ibisigaye birya vyafashe ku mpuzu nivyo uca ukurako ugasekura ukagira agafu keza. Wewe rero ukeneye kudukurikirana, kurikirana kuri urubuga rwacu Kagoma Eri Dogita TV, ukore subscribe, ukore comment, ukore na sabone, ibisigaye bizokwame bigucirako ngaha. Wewe utariko uragira sabone canke ntubishiremwo inzigo, kizira kubishiramwo inzigo, nkeneye ko bizokwama bigushikira buri gihe. Turabahaye ikaze n'akaribu cane kuri urubuga rwacu, mukoreshe iyi miti. Tuzokwama tuyigishiriza imiti ndetse itandukanye gushika mwivure, mukire, kugira ngo umuti wanyu ibiryo vyanyu bibabere umuti, aho umuti ubabera ibiryo. Nkaba nshishikaza mwese rero, uwuzoba akeneye kuza arakurikirana, akurikiranire ngaha hantu. Murakoze murotimana.